amafaranga amafaranga ni meza araryoshe nobikora kubw'amafaranga. Okay. Amaze kuronka 2 millions. Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ndakunda abantu kurikirana ibiganiro bya Bujahit TV na cyane ndakunda abantu bagira subscribe. Nimuze muri bagira kugira subscribe, like, share na comment. Nakaga kengeri za muribuka kuga muri kumwe na Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hari CK Professional. Uyu munsi nkaba nagendereye umukobwa yahoze yigeze gukina amareresi kubera narahora ndamubona hama munyuma sinamubona, donc byabaye ngombwa byagenze gute. Rero uyu busiro nahishikiye, reka ndamuhe akanya aramutse abakunzi ba Bujahit TV hama nanje ngire ko ndamuramutsa ndakuramukije cyane. Nanje ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi ba Bujahit TV. Nkaba nitwa Husna Wami nkuko yabivuze nahora nkina amareresi mugabo sinashoboye kubandanya. Okay. Bakunzi ba Bujahit TV murabibona n'umurundikazi mwiza asa neza asa nirirenga niko bara bavuga niko murumva bavuga ngo asa nirirenga. Yes, asa nirirenga asa nayo kwiteke abamaze kuyabona murazi kunabasa sirto amwe mu gitondo rasta mu gitondo ariko kwiteke usanga hari kwa amazi ajya ariko sa amazi bayiturume warubizi. Yego Usa nayo kwiteke vuga merci beaucoup. Okay. Oya beaucoup snack vuga merci. Tu vois merci beaucoup. Johnny bikimwe mu vyigahe. Usna sanzwe nzirindi zina bakwita nimba ari cucu ibintu nk'ivyo ni sirno canke ni cucu nyene ni cucu jibiki. Ba cucu ni zina nakuze banyita mu rugo gusa mu rugo n'abagenzi ba hafi. Ikibazo ca mbere catumye nza hano nico mperako. Nigeze kubona ireresi wakinye mu gifaransa. Ego yari mu gifaransa hama munyuma mbona nindi reresi mu gifaransa kandi nimba atari mu cyongereza nimba ntibeshe. Hama munyuma sinongeye kukubona kugeza nuno musi si nkikubona. No tuvuge warazimye canke warahagaritse gukina. Navuga ko nahagaritse kuko simfise umugambi wo kubibandanya. Okay. Igituma wahagaritse gukina amareresi nikiye canke impamvu yari yaraguteye kuba umukinyi w'amareresi niyihe kutubwiye ngo warahagaritse ntuzosubira gukina? Nahagaritse kubera nasanze atari bari ibintu binsaba ingufu nyinshi, ari ibintu ntamenyereye, ari ibintu bitari muri jewe kuko navuga yuko nabikoze kubera abo twari kumwe umva nibo babinyumvisha umva umengo nobikora umva nabikora kubw'abantu sinabikora kubw'iwanje canke kubwo kono bandabizi cyane canke ndabishoka. Ariko turavye gato ireresi nabonye jewe yari iri mu rurimi rw'igifaransa, iyindi nabonye gato sinibuka ko iyo yindi sinibuka ururimi yarimo ariko n'icari kirundi. Ndavye ukuntu wakina nk'umuntu abizi kandi abishoboye kandi waboneka nka umengo uri umuntu ubifisemo uburambe wabikoze imyaka myinshi. Rero tubwiye ko itari impano yawe canke ngo ntiwari ubishoboye canke ngo vyagufata ingufu nyinshi ntavyo ndiko ndatahura. Abantu nibo bagutumye ukina amareresi vyagenze gute ngo abantu bagutume ukine ibintu utiyumvamo? Wenda bishobora kuba byarabonetse neza kubera ko noba narakoze narabikoreye nyene kugira ngo biboneke neza ariko urumva ntivyari muri je. Abantu novuga ko bamfashije kugira ngo bibaza ko ndabishoboye kubera ukuntu ngira ngo nabo bansa iki benshi bakunda kunyita Oprah ko nibaza ko babesha. Ashaka kutubwira ni kangahe n'abantu bangahe barabakubwira kuri mwiza? Benshi. Ya naje no musireka ngende ndabikubwiye uri mwiza ubwa mbere ndakubona muri oreresi kubera ari mu gifaransa. Iyo ntabonamwo abakinyi b'abarundi nsanzwe nzi ko ari abarundi sinari kumenya ko ari filme y'abarundi. Ikindi narayibonye ngira ngo peut-être n'abarundi bakinanye n'umukobwa we yavuye
nk'iburaya nyene kubera ukuntu uvuga igifaransa navyo ntivyoroshe. Ya ndi Burundi kazi kuri papa no kuri mama. None gausi nabishitse umuntu akaza akaguha amafaranga menshi akakubwira ngo usubire gukina amareresi ko atubwiye ngo ntuzosubira gukina, wo byifatamwe gute? Amafaranga amafaranga ni meza araryoshe nobikora kubw'amafaranga. Okay. Abariko bakurikirana ikiganiro cyacu cuno musi tubivugisha ukuri no muri commentaire mu vyandika uyu mwana sagute. Muri commentaire ndabikeneye umwana sagute mu vyandike jewe ni na ndakomanta asa nirirenge yavuze irenge rikakazuba kakandi hari kunu 17h30 ubona yo hari agaklima gasa neza cyane. Uramaze akaklima ka 17h ukabona? Ndakabona akazuba kararenga. Iyo wiravye mu kiyo ntori ubona ko musa n'akazuba ko kumugoroba. Simara nkunda kuzira sinkunda kwiraba cyane. Kubera ko udakunda kwiraba cyane? Niravye rimwe kabiri nabonye umengo ndi wa wundi nta gishasha ndabona. Okay. Turavye mu mareresi mukinana n'abahungu ego turabizi bivanye n'ubwiza ufise ntibakugora cyane. Birashika mugabo navuga ko atari cyane ko bivana n'ukuntu umuntu muba muzinanye n'ukuntu umuntu muba muvuganye kugira ngo akugore. Usna igifaransa wari kuravuga muri irya reresi nivyo baba bandikiye canke barababwira hama mukimenya? Navuga ko irya reresi batwandikiye kuko nta mwanya twaronse munini wo kwitegura baratwandikiye. Igifaransa uvuga wacigiye he? Mashuri asanzwe Bujumbura. Canke ugomba umbwire nka ndetse je nakunda cyane kureba mu dessin animé rero niyo mpamvu igifaransa canje gihagaze neza nturi muri aho? Oya je nasanze ibintu by'indimi ari ukuntu umuntu avyiyumvamo basanga umuntu yumvamo igifaransa yumvamo icongereza gutyo ugasanga no mu kubivuga ari bisanzwe. Usna uno musi uronse akaryo ko kuba nka ministre wa jeunesse mu gihugu cyacu c'u Burundi wokora iki? No kwitaho cyane ugwaruka cyane rufise amatalent rufise nyine ibintu bibereye. Ndumva ufise imigabo n'imigambi myiza, ndakwifurije kuzoba umunsi umwe ministre wa jeunesse. Merci. Yes, akunzi wa Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV ndacari kumwe na Usna akaba azwi kandi kwizina rya Cucu akaba yarigeze kukina amareresi ariko yatubwiye ko yabihagaritse ariko yavuze ngo kubera amafaranga aryoshe bamuhaye amafaranga menshi yokina kubw'amafaranga. Yes, amafaranga turayakunda twese turakunda nanje ndakunda inoti kandi ndarizi je ngunda amafaranga yo anapana mchezo franga kwenda mbele ndio mpamvu ndi ngari kubera iki kwa amafaranga. Yesu bakunzi wa Bujahit TV nkuko mubibona ndacari kumwe na Cucu Usna ikindi kibazo canyuma iyo ufise boyfriend ufise nk'umuntu mukundana biri sérieux cyane uba uri fier kumupresenter abagenzi? Yego. Iyo uri mu rukundo n'umuntu mwandikiranira message zingahe ku munsi? Shaka kuziharura. Umubwira ndagukunda kangahe? Shaka kuziharura. Urumva Usni yakunze avyitwaramwo neza aba ari serieuse cyane umuntu atoharura message na ndagukunda avuga ku munsi aba birimwo neza cyane kandi iyo muye n'umuntu ari proud na relationship yiwe nanje mba numva ndamukunze cyane ndagukunze. Nanje ndagukunze. Yes, akunzi wa Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV nkuko bibona ndacari kumwe na Cucu ndacari kumwe na Usna beautiful she's cute ni mwiza from kamera irabesha kamera ntibabeshe CK mu filme vizuri umunsi ni beautiful usimufilme juu niko na mimi niko mweusi mweusi umuto hivi gisi anafanana. Usna bishitse bakaguha nk'umwanya uhagarara imbere y'abantu
uvuga ijambo surtout rijanye n'ibi bintu by'amareresi bijanye n'ibi bintu by'umuziki canke bon dufata impanuro utanga impanuro ku bakinyi b'amareresi no ku baririmbyi b'umuziki wewe bahanurira je mfatiye kukuno ndabibona aho mu Burundi wacu mbona umengo ntibiteye imbere cyane kandi abantu bitaho kumenyekana kuruta gukora ibintu byiza no bahanura ko bobanza bagakora ibintu byiza hama kumenyekana umuntu akora ibyiza ategerezwa cyane cyane ku bakobwa bakifata neza kuko hari umuntu ashobora kubona ati je umukwini video ndumuki nkina amafilme ntumbaze akaca ashaka kwifata ukundi kuntu ntibiba bibereye. Ndagushimiye cyane kuri iyo nyishu utanze. Ikindi kintu ushaka kumenya bishitse wewe nka wewe bakakubwira ati vuga abakinyi b'abareresi mu Burundi amafaranga boza barabariha ku kwezi wo batorera angahe ko boza barabariha nkangahe ikaba ari nk'itegeko umukinyi wese w'ireresi ategerezwa guhembwa amafaranga ku kwezi wowe bacagura ko bohembwa amafaranga angahe? Sasa $50 bivanye n'ukuntu akazi kagenda mu Burundi. Warabaye muri ibi bintu by'amareresi warakinye amareresi ibi bivugwa yuko hariho abantu babeshejweho n'amafaranga bakura mu mareresi mu gihugu cy'u Burundi urabishingira naye barahari abantu babeshejweho n'amareresi atakindi kintu bakora ari amareresi gusa abinjiriza amafaranga mu Burundi. Sinibaza kuko je novuga ko nabikoze iminsi mike nakubwiye impamvu sinibaza ko amafaranga y'amareresi yobabeshejeho abantu mu Burundi na cyane cyane abari abantu bakuze bafite imiryango sinibaza ni make cyane. Usna ikibazo gisa naho turiko turagira ku musozo ikibazo nshaka kukubaza ndashaka kumenya Usna uraberewe kwanza icambere na navyo bagiye kubwira kandi akunda umukobwa yambara akikwiza akambara ibintu birebire atambara utuntu tugufi ariko ni umwe wese nyene n'ubuzima bwiwe n'abambara tugufi barabegwa ariko jewe nyene nkunda abambaye birebire. Hama Usna impuzu zawe ukopya abandi ba modo canke wewe urifondera? Dressing nkopya kubera ko nataye yanje si yo gukopya sinkunda ibintu by'abamodo usanga ari ibintu nyene bifata bigufi biri class ukuntu je nambara gusa ikintu cyose mbona ko kimpa amahoro n'imbere y'abantu ushobora gutambuka ntiraba. Gushimiye kwanza kuba wemeye ukama ikiganiro ukampa n'umwanya tukicara tukayaga ego kubera uwo nabajije yambwiye ngo sinibaza ko ashobora kuguha umwanya sinibaza ko ashobora gutanga ikiganiro enfin kuba wavyemeye ivyo navyo urumva nivyo gushima ndagushimiye. Hama nyene imbere ko dusozera ikiganiro cacu ngomba ndakubaze iki kibazo ca nyuma. Usna amafaranga menshi cyane wigeze kuronka yari angahe wayakojeje iki? Amafaranga menshi nigeze kuronka just nabesha kubera nta kazi ko kampemba novuga ko kompemba amafaranga menshi no mfise amafaranga ya nyuma kabisa maze kuronka 2 millions. 2 millions waributse guha ko bagenzi canke wari yose urayama? Ndafise umugenzi wanje umukobwa ndamukunda cyane shaka kuronka ikintu ngo ndamwi. Yes, akoze wa Bujahit TV bandamukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV ndabakunda cyane. Reka Usna agira ico abwiye abakurikiranye ikiganiro surtout n'akantu k'impanuro yohanura abakobwa bari mu runganwe rwiwe uko peut-être bo kwigenza soit utwoyo babwira niyo tubura hama tuzoba dusozera ikiganiro cacu.
ndashimiye cyane abakunzi ba Bujahit TV. Nkaba nshimiye namwe mukorera muri Bujahit TV. Impanuro notanga kurunganwe ku bantu dushobora kuba tungana n'abansumba canke n'abonsumba nuko umuntu wese yokora ikintu kivuye ku mutima kandi ikintu abona yuko kimufitiye akamaro kizomuteza imbere. Donc ku mwaka akavuga ati iki kintu kiramariye ikintu canke caramariye ikintu. Yes, bakunzi ba Bujahit TV, mwari kumwe na Nancy Amanda kuri microphone, nari kumwe na Husna, akaba ari umukobwa w'umurundikazi yahoze akina amareresi ariko ubu atagikina amareresi, yavuze ko atazongera gukina amareresi. Ku impamvu imwe mutuma gukina amareresi nuko hoba habonetse inoti rifadika kuko amafaranga aryoshe, twese turabizi. Hama ndamushimiye cyane, namwe ndabashimiye cyane abakurikiranye ikiganiro cacu. Inyuma ya kamera hari CK Professional, kuri microphone nkuko mubibona mwari kumwe na Nancy Amanda. I love you so much. Ndakunda abantu mukunda Bujahit TV, ndakunda abantu mukurikirana ibiganiro vya Bujahit TV, na cyane ndabakunda cyane abantu mugira subscribe. Love you, bye. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment, ndakaga kengeri. Ndabakunda kubi. Bye.